wa kabiri igenekezo rya 2026 Munyonyo 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazokwaka izuba harimo n'ibicu bikeya mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Rutana, Makamba, Bururi, Rumonge, Muramvya na Cibitoke aho ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi. Ahazobakanye kurusha handi akazo ari mu ntara za Mwaro, Kayanza na Bururi aho ipimaze kuri dogere Celsius 14. Ku muhingamo hatekanywa ko hazogwa imvura mu gihugu cose. Mu ntara za Bujumbura na Muyinga hakazocamwo ibihe vy'izuba, nayo mu ntara za Kirundo, Ngozi na Cankuzo iyo mvura ikazoba irimwo imituragaro. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara za Bujumbura na Cibitoke aho ipimo zo kuri dogere Celsius 26. Ejo mu gitondo hatekanya ko izuba zoseruka isaha 12 zibura iminota 19 rirenge isaha 12 zibura umunota umwe zo kumugoroba. Akaba ari ngahagarukiye amakuru atekanya ikire yo kuri wa kabiri mwategura n'ikigo kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tedinka ayabashikirije.